Ibi byiza kwa mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya bayikaze muri gahunda z'amakuru yacu n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho ni inkuru ibabaje cyane iturutse mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda. Bagize bati mwaramutse atuyobozi bw'akarere ka Ngoma tubabajwe no kwamenyesha ko umujyanama Dr Olivier Ntibiringirwa yitabye Imana muri iki gitondo azize uburwayi mu bitaro bya CHK i Kigali. Ati Imana imuhe iruhuko ridashira. Yari umujyanama muri aka karere ka Ngoma, kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. N'urupfu rero rwababaje abatari bake, by'umwihariko bari basanzwe bazi uyu mugabo witwa Kamanzi Lucien. Yagize ati rest in peace Dr, turuhukira amahoro. Undi yagize ati rest in peace Aragize ati Imana mwakire mu ntore umuryango nta kundi tubihangane. Ati mwarimu wacu Imana imuhe kuruhuka ati mu mahoro. Undi yagize ati rest in peace Counselor. Arundi wagize ati reposer en paix ati ruhukira amahoro ati mon cher Olivier. Undi yagize ati pole sana. Undi yagize ati aruhukire amahoro Dr Olivier ati twihanganishije umuryango usigaye kandi bakomere cyane. Ati rest in peace lecturer ati rest in peace ati ruhukira amahoro ati lecturer wacu ati lecturer wanjye disi ati pole sana kabisa ati naruhukire amahoro kandi Imana imwakire mu bayo. Ati rest in peace lecturer ati ruramutwibye rwo kanyagwa. Undi yagize ati umuryango mwihangane ati mbuze inshuti yanjye pe. Undi yagize ati Imana imuhe iruhuko ridashira aruhukire mu mahoro. Ati so sad news Dr Olivier rest in peace. Undi nawe akabagize ati rest in peace lecturer wacu ati yo Imana imwakire kabisa ati Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze umuryango usigaye. Undi yagize ati rest in peace Dr Olivier ati Imana gutuza heza aturuhukire mu mahoro. Undi yagize ati nkubiswe n'inkuba pe ati kuwa kane yamamagaye ambwira ko anshaka nitwumvikana ati nyine agiye ntamenye icyo yashakaga kumbwira ati Nyagasani rero agusanganire Dr Olivier. Undi yagize ati ibaze ati habura gupfa birirwa bazengereza abantu ati hagapfa abantu nk'aba kweri ataho kugira ngo hapfe uyu muntu hagombaga gupfa ati nk'abayobozi ngo bo muri bura ngo nka 20 ati nibo bafite ubugome ati ndengakamera ati birirwa batwara amafaranga y'abaturage batitaye ku miryango bari batunze ati bakajya kwicwa n'inzara. Ati yagize ati natanga umwanya n'abandi baryeho ati Nyagasani yakireroho amutuza heza Dr Olivier aturihuse cyane. Undi ati twihanganishije umuryango we abo yigishije nabo yigishaga ati by'umwihariko bamukundaga bose ati bakomere cyane. Ibanki nkuru y'u Burundi yafashe ingingo yo gusubira kurekurira amazu yo kuvunjirizamwo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'imvaho. Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka 2. Kuri uyu wa gatano umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziyerekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonné Murengera-Ntwari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho. Kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkeyemwo. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu bureau de change irakuweho. Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2020 abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe nikose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu numwe mu bavunjayi bakorera mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Twakora twishije gatuma tutakora akazi neza. Umuntu wari wose ingenzi twewe mva amahanga zoshika vuga ati ngiye kuvunjisha muri projet de change aha naha tabanza gucuratura. Ingaruka mbi zatewe n'izo ngingo harimo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konte yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde umwe mu banyepolitike akiri muto atwara umugambwe APDR yiganiye Ijwi ry'Amerika ko ari ubusuma bwasa nuko bwahawe indaro. Aratanga akarorero azi neza. Umuntu arungitse nk'amadolari 10,000 muri banki cyangwa muri BRB basanga baguhaye miliyoni 21. Ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari miliyoni 34.
urumva rero ku madolari 10,000 ugashobora gutwara imiliyoni 13 benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Kongo muri Tanzania eka mbere no mu Rwanda ugaca mbere ko Burundi ugacabura amafaranga mva makungu kumbe bayatora mu bindi bihugu. Ikindi cyari giteye ikibazo no kwasanga kwaya masoko bita marché noir hari abayavunja benshi kandi batari yikore. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishami ry'ubutunzi Parsem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impinga ikiri ndende kuri ico kibazo. Yego amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ibyo dushorera hanze imfashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tunga ashobora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabe ikintu cyari cyaratangaje haci hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugu ushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ikibazo cy'amadovize kumbure ku nyungu zako ni ukuvuga yuko umwidegenje mu bijyanye n'amadovize usubiye ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki aca asubira kwinjira mu mwidegenje abantu bakigira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte berebe izuba yaronzoheza ishobore gusahiriza ku masoko. Ishami rikome rigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ryojo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu. Abantu bafata ingingo mbi nk'izi zigira nabi igihugu ugacumengo ni ibintu bisanzwe ntibikwiye kuza biraherera ngaho nabone bakwiye kuza barabibazwa kuko hariho amategeko ahari ivyo no kuza barabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke. Ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imita yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Mu Burundi kandi hadutse indwara itaramenyekana y'ingurube mu ntara zitandukanye. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye i Kigali. Iyo ndwara y'ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi, Muyinga, Gitega na Rumonge. Ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'iyo ndwara harimo kubura akayabagu, gushuha cane, utudomagu dutukura kunda, amaso agatukurira n'ubwoya bugashinga ndetse hakaba n'izinanirwa gutambuka. Ubushikiranganje bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka wa 2022 aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa. Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu. Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Ryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Rumonge aho hapfuye ingurube 11. Imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mfu ziriko ziravako hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara yariyo. Umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Serge Nkurunziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bivyerekana. Bafatiye kuri ivyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa birwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura canke muryamo, ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojeski. Ariko ibipimo vy'ibanze vyakozwe mu malaboratoire hisunzwe izo ngwara vyerekanye ko atarizo. Abanyagihugu bo mu bice bitandukanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ndwara. Basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona. Aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta
bicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo ico kibazo gifatwe mu ntoki, barabire hamwe iyo ngwara yariyo, barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca. Duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura. Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu, ubushikiranganji bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo. Bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumba iyo ndwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye, hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigera. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ndwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe. Aborozi b'ingurube na cane cane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi. Ibyo navyo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisukako amazi mu gihe hari ubushuhe. Ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ndwara bipfa mu gihe c'imisi 35 nk'uko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganji. Mu kwirinda kwako karanda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu, ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje ko uruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo, mu kurindira kwitohoza ry'iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire ryerekana ibijanye n'iyo ndwara. Iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga 2 mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley. Leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 413, hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi 2. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Duhere muri Uganda, aho Minisitiri w'Ubuzima avuga ko igihugu kibangamiwe n'ikiza cya Ebola nubwo umubare w'abamaze kwandura ukiri muto. Iyi ndwara